ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Yohani kuva ku kigabane cyaho cya 11 duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 27. Ijambo ry'umuto twisunga riravuga ngo urupfu rwa Lazaro. Hari umuntu wagwaye yitwa Lazaro, yari uw'i Betaniya, ikigwati Mariya na mwene wabo Marita babamwo. Uwo Mariya ni umwe yasiga umukama amavuta amoga, akongera akamuhanagura ibirenge akoresheje imishatsi yiwe. Uwo Lazaro yari agwaye yari musaza we. Bashiki ba Lazaro batuma uja kubwira Yezu ati, mukama umwe ukunda aragwaye. Yezu abyumvise avuga ati, iyo ndwara si injanyi, ni uburyo bwo kuninahaza Imana, izotuma umwana w'Imana aninahazwa. Yezu yarakunda Marita na mwene wabo hamwe na Lazaro. Aho yumviye ko Lazaro agwaye, aguma aho yari ari imisi 2. Araheza abwira abigishwa biwe ati, hogi tuje mu Buyuda. Abigishwa biwe bamwishura bati, mwigisha, ejo bundi Abayuda bashatse kukwicisha amabuye, none usubireyo? Yezu arababwira ati, ntihari amasaha 12 mu zuba, ubugendagenda kumutaga ntatsitara kuko abona umuco wo kwisi, ariko ugenda ijoro aratsitara kuko atamuco abona. Avuze atyo acarongera avuga ati, umukunzi wacu Lazaro arasinziriye, ariko ndagiye kugira ngo ndamukangure. Abigishwa biwe bati, mukama, niyaba asinziriye azokira. Yezu we yavuga urupfu, bo yamara bakagira ngo ni akaruhuko k'itiro risanzwe. Yezu noneho arababwira icese ati, Lazaro yapfuye, kandi ku bwanyu ndanezerewe kuko atariho narindi, kugira ngo mushobore kwemera. Yamaraho gituje kumuraba. Toma umwe bita Didimo ngo abyumve abwira abandi bigishwa ati, hogi natwe tugende tuze gufira hamwe nawe. Yezu ashitse asanga amaze imisi 4 mu cobo. Betaniya yari hafi ya Yerusalemu nko ku stadi 15. Abayuda benshi bari baje kuraba Mariya na Marita ngo babahoze urupfu rwa musaza wabo. Aho Marita yumviye ko Yezu ashitse, yaciye aja kumusanganira. Mariya nawe asigara mu nzu yicaye. Marita rero abwira Yezu ati, mukama, iyo uhaba musaza wanje ntiyari gupfa. Yamara rero nubu ndazi ko ico uza gusaba Imana cyose ikiguha. Yezu amubwira ati, musaza wawe azozuka. Marita aramwishura ati, ego ndabizi ko azozuka mwizuka ry'umunsi w'imperuka. Yezu aramwishura ati, jewe ndizuka n'ubuzima, uwunyemera naho yoba yarapfuye azoba muzima. Byongeye umuntu wese abaho ku bwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa. Uremeye ibyo? Amwishura ati, ego mukama, ndemeye ko uri Kristo umwana w'Imana
umwe yategerezwa kuza ku isi. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Bana b'Imana, iki gisomwa ni kirekire n'ubundi nta nubwo tugihejeje, ariko reka tuzirikane mu majambo make make, noneho ibizokurikira hazobaho gusubiramo ibyo tutaza kuba twasobanukiwe neza hano. Ijambo ry'umutwe rero twisunga riravuga ngo urupfu rwa Lazaro. Akarongo ka mbere karavuga ngo hari umuntu agwaye yitwa Lazaro. Batubwira uwo muntu yitwa Lazaro yaragwaye, yari uw'i Betaniya, ikigwati Mariya na mwene wabo Marita babamo. Ngo yaba i Betaniya, hari mu kigwati Mariya na Marita mwene wabo, barabavukanye, bavukana ari batatu. Ubwo yari Lazaro, Marita na Mariya. Kabiri haravuga ngo uwo Mariya ni umwe yasiga umukama amavuta amoga, akongera akamuhanagura ibirenge akoresheje imishatsi yiwe. Baradusigurira Mariya uwo ari we. Batubwiye ko Mariya ni wa wundi ngo yasiga amavuta Yezu, akongera akamuhanagura akoresheje imisatsi yiwe. Ndi ngaha nyene nca numva umenga nshobora kwiyumvira, mbega turavye iki gihe turimo, ubu koko nofata imishatsi yanje ngo ngiye kuyihanaguza umuntu? Ibyo sinzi. Turavye iki gihe turimo bana b'Imana, umuntu imishatsi yacu yonyene ubu twarayisuzuguye ko ntitukiyemera ko ari imishatsi myiza. Rero abandi baragerageza kugira imishatsi yabo barushirizeho kuyigira myiza gusumba uko Imana yayituremeye. Muzosanga bamwe bashize ko ibara ryera, itukura, y'urwatsi rutoto, mbese amoko yose bakagerageza kugira iyo mishatsi yabo ngo ibe myiza. Ariko buriya twadukwiye kubanza dukwiye gushima umushatsi wacu wa naturel Imana yaturemeye yaduhaye, kuko niwo mushatsi Imana yemera. Nayo bijya bindi tugura mu masoko binadutwaye amahera, tunashone twadukeneye ayo mahera no kuyakoresha ibindi, ntacyo bimaze pe. Ubwo dukwiye kubikora, ababikora muze mubikorana ubwenge, kuko nutabikorana ubwenge bizokugora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Kuko ntuzoba warase gufasha mwene nyoko canke abo mu miryango canke ababanyi bawe ngo bafashe mu gihe bagwaye canke bashonje, uri kurigurira imishatsi yo gushira ku mutwe, hanyuma ngo uvuge ngo uzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Icyo ntikizoshoboka kabisa, kiretse sinzi. Hanyuma rero icyo ndiko ndashaka kuvuga ni ukuntu Mariya yahaye agaciro Yezu, agafata akagura n'utumovuta tumurga neza, wenda nawe tuzohasoma, bigataka agafata imishatsi yiwe akaba ari ahanaguza ibirenge bya Yezu. Byari by'agaciro rero. Uwo Marita niwo badusiguriye yavukana na Lazaro. Reka tubandanye. Uwo Lazaro yari yagwaye, yari musaza we. Ngo Lazaro rero yari musaza uwo Marita yahanaguye ibirenge bya Yezu. Gatatu, bashiki ba Lazaro batuma uja kubwira Yezu ati mukama umwe ukunda aragwaye. Arasobanutse bashiki we baratumye ko Yezu kugira babimumenyeshe ko Lazaro agwaye. Kane, Yezu avyumvise avuga ati iyo ndwara si injanyi, ni uburyo bwo kuninahaza Imana izotuma umwana w'Imana aninahazwa. Ngo iyo ndwara si injanyi, ngo ni indwara yo gutuma ngo umwana w'Imana azoninahazwa, kandi ni iby'agaciro. Reka tubandanye. Gatanu, Yezu yarakunda Marita na mwene wabo hamwe na Lazaro. Ngo Yezu yarabakunda uko ari batatu, Marita, Mariya na Lazaro. Gatandatu, aho yumviye ko Lazaro agwaye aguma aho yari ari iminsi ibiri. Yumvise ko Lazaro agwaye yaciye amara iminsi ibiri
akiri ataraja kuraba Lazaro kumbure indwi, araheza abwira abigishwa biwe ati hogi tuje mu Buyuda. Yesu yamaze iminsi ibiri, ntabwo yihutiye kuvuga ngo reka ngende kuraba Lazaro aragwaye, oya, kumbure yari afise ibindi bikorwa yari agikora, hanyuma aravuga ati nzoba ndagenda, reka mbanze ndangura ibikorwa ndimo. Ubu rero ntiyihutiye kuja muhira kwa Lazaro. Hano kuntu baratubwira ngo araheza abwira abigishwa biwe ati hogi tuje mu Buyuda. Nyuma abwira abigishwa biwe ko boja mu Buyuda hamwe mu Buyuda. Basi tubandanye 8. Abigishwa biwe bamwishura bati mwigisha, ejo bundi Abayuda bashatse kukwicisha amabuye, none usubireyo? Imana yo mwijuru dutabare cyane. Abigishwa biwe baramubwira ati Mukama Yezu, ubushize mu Buyuda Abayuda bashatse kukwicisha amabuye, none ushaka dusubireyo? Izo ni inkuru ziri nga muri Bibiliya, ushobora kuba wose mukamenya ingene byari byagenze bashaka kwicisha amabuye Yezu. Aha turabandanya. Yezu arababwira ati ntihari amasaha 12 muzuba nibyo n'amasaha 12, ijoro naho n'amasaha 12, yose hamwe akaba amasaha 28. Ugendagenda ku mutaga ntatsitara kuko abona umuco wo kwisi. Ugendagenda ku mutaga ngo ntatsitara ngo kuko ngo abona umuco wo kwisi. Nibyo umuntu ariko aratambuka ku mutaga ababona hari karaca, haba habona 10, ariko ugenda ijoro aratsitara kuko atamuco ubona. Nibyo mwijoro umuntu ariko aragenda mwijoro aratsitara, ushobora kugenda nabi ukagwa ugatsitara kuko ni mu mwijima. Iyo hari ku kwezi ho ukwezi gushobora kukuboneshereza, ariko iyo ari mu mwijima ho biba bikomeye, ntushobora kubona aho ushobora guca neza, ushobora kugenda uratsitagurika. Aha turabandanya 11. Avuze atyo aca arongera avuga ati umukunzi wacu Lazaro arasinziriye, ariko ndagiye kugira ngo ndamukangure. Yongera arababwira ati mbega ashaka kubasigurira igituma agiye mu Buyuda. Arababwiye ati umukunzi wacu Lazaro arasinziriye, reka ngende kumukangura. 12. Abigishwa biwe bati Mukama, niyaba asinziriye azokira. Baramubwira ati Mukama, niyaba asinziriye azokira. Bo bari bamaze kumva ko yoba agwaye, kuko bari batumye ko Yezu ko agwaye. Nabo Yezu ababwiye ati Lazaro arasinziriye. Rero bo bumva ati arasinziriye, niyaba asinziriye arikangura umwanya wari wo wose, nta ngorane ashobora kwikangura. 12. Nako bari bavuze ati kandi niyaba asinziriye canka anagwaye azokira. Bumva ari bisanzwe. 13. Yezu we yavuga urupfu, bo yamara bakagira ngo ni akaruhuko k'itiro risanzwe. Yezu rero yari yashatse kubabwira ko yapfuye, abigishwa biwe bakumva ko ari akaruhuko, yoba yiryamiye ku mutaga gusa asinziriye. Kandi nk'abari baragendanye na Yezu bakumva uriya nyene n'umuntu yarushe canke se ariryamiye ibisanzwe. Yezu ashaka tuzeyo tuze kuba turaganira nabo. 15 akavuga ngo kandi ku bwanyu ndanezerewe kuko atariho narindi, kugira ngo mushobore kwemera. Yezu aranabyishimira aravuga ati ndanezerewe ko yapfuye atariho ndi, kugira mwebwe abigishwa mwemere. Kuko uko biri kose nta gitangaza cyo kuzura umuntu yapfuye
Yezu yari bwakore cyo kuzura umuntu yapfuye yaramaze kuzikwa yarahambwa amaze iminsi mu cyobo. Yamarahogi tuje kumuraba arababwira bagende kumuraba 16. Toma umwe bita Didimo ngo abyumve abwira abandi bigishwa ati hogi natwe tugende tuze gufira hamwe nawe. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Toma rero ubu bita Didimo urumva yararavye ko biri kose bareke gukurikira Yezu ngo bajane, batangura kwibaza dukora iki. Niko kubwira abandi bigishwa ati nyamara rero naho ubushize bagira bamwicireyo n'amabuye natwebwe nyene ntitwari gusigara, reka tugende tuze kugwa hamwe nawe. Imana yo mwijuru yo gutahura cyane. Toma yumva ko atakindi kintu kibajanye mu Bayuda, ibuyuda canke se mu Buyuda, n'abayuda ukuntu ari abagome, ari abantu babi bashatse kwica Yezu, bama bashatse kumwica, bama bamuteye amabuye. Yabona ati nta kundi reka tugende kugwa hamwe na Yezu. Turabandanya 17 avuga ngo Yezu ashitse asanga amaze iminsi 4 mu cobo. Yezu ashitse asanga aheze iminsi 4 Lazaro yarapfuye ari mu cyobo. 18 Betaniya yari hafi ya Yerusalemu nko ku stadi 15. 19 Abayuda benshi bari baje kuraba Mariya na Marita ngo babahoze urupfu rwa musaza wabo. Aha batubwira Abayuda benshi bari baje kwa Mariya na Marita kugira babahoze, bari baje mbega mu kigandaro. Ibyo ni ibintu twese tuzi ko umuntu yapfishije, abantu ababanyi n'abandi naho boba bari kure baza ku kigandaro kuremesha uwabuze. 20 aho Marita yumviye ko Yezu ashitse yaciye aja kumusanganira, Mariya nawe asigara mu nzu yicaye. Ngo Marita yumvise ko Yezu ashitse yaciye areka ibyo yararimo aza gusanganira Yezu, n'agahinda kenshi nyene yari yifitiye ariko arekera abandi mu nzu, wewe asohoka aza kuramutsa Yezu mu gihe Marita yarasigaye ariko araganiriza abandi. Marita rero abwira Yezu ati Mariya niwe yasigaraye araganiriza abandi, Marita nawe araza gusanganira Yezu. 21 Marita rero abwira Yezu ati Mukama, iyo uhaba musazanje ntiyari gupfa. Aramubwira ati Mukama Yezu, iyo uba ngaha Lazaro ntaba yapfuye. Marita na mwene wabo Mariya bo muri bo bumva ko iyo Yezu aza kare basi Lazaro akigwaye musaza wabo ntiyari gupfa. Bumva bababajwe nuko kumbura banibaza ati intumwa twatumye ntiyashikiriye Yezu n'ingoga. Iyo Yezu aza musaza wacu Lazaro akigwaye, Yezu aba yaramukijije nkuko yahora akiza abandi bose. 22 Yamara rero n'ubu ndazi ko icyo uza gusaba Imana cyose ikiguha. Bana b'Imana, ibi bintu rero ni iby'agaciro gakomeye. Nubwo byari bimeze uko, Marita yarizera neza ko Yezu uko yamubonye, uko Yezu yagiye avura abagwaye akabakiza n'ijambo rimwe gusa, atabyatsi arinze kuvuguta, binini arinze guhereza abantu cyangwa amaserumu n'ibindi. Marita yarizeye aravuga ati n'ubu je ndazi neza icyo wosaba Imana cyose wowe wokironka. Tuze turizera rero. Uriya rero sibye ko ntabijyamo cyane nzobivuga ku bizokurikira. Nanje nanezerewe nuko dusangira iri jambo ry'Imana. Ntangoye kuritegura ariko wa Mungu
niryo no mu rusengero badusomeye. Rero nanje nanezerejwe n'igitangaza gikomeye Imana yangiriye muri iyi minsi. Ndashima umukama Yezu yarangirije umwana yaragwaye intandara. Ibyo rero nzobibabwira n'imyaka yarabimaranye. Ubwo rero igihe cyose wizeye umukama Yezu, wabukire kumwizera gusa. Nawe rero yarizeye ati je ndazi neza nubu icyo woshaka cyose so wawe yokiguha. Ibiri gatatu bavuga ngo Yezu amubwira ati musaza we azozuka. Yezu aramubwira ati musaza we azozuka. Marita aramwishura ati ego ndabizi ko azozuka mwizuka ry'umunsi w'imperuka. Yezu ariko wumve no ngaha musaza we azozuka. Yezu yamubwiye ngo musaza we azozuka. Marita yumva ko musaza we azozuka ku munsi w'imperuka kuko niko handitse. Yaciye amwishura, Marita aramwishura ati ego ndabizi ko azozuka mwizuka ry'umunsi w'imperuka. Marita ati ndabizi azozuka ku munsi w'imperuka. Ibiri gatanu Yezu aramwishura ati jewe ndizuka n'ubuzima, uwunyemeye naho yoba yarapfuye azoba muzima. Yezu aramubwira ati burya rero jewe ndizuka, burya jewe ndi ubuzima, burya jewe uwunyemera naho yoba yarapfuye azozuka canke arazuka, ni jewe byose ndabikora. Yezu ni mwiza. 26 baravuga ngo byongeye umuntu wese abaho ku bwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa. Uremeye ibyo? Dufata aka kajambo kavuga ngo byongeye umuntu wese abaho ku bwanje, abaho ku bwanje si jewe Paul. Yezu yavuze byongeye umuntu abaho ku bwanje jewe Yezu Kristo, kuko ndizuka ndubuzima ubaho ku bwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa. Abana b'Imana, aha hantu hararyoshe kandi harakomeye. Uhafate waba bandicakira, uhacakire umuntu abaho ku bwa Yezu Kristo akemera Yezu Kristo ngo ntazopfa ngo azobaho. Rero abapfa nabapfira mu byaha bazopfa canke bapfa bakaja muri gihonomo, ariko uwemera Yezu Kristo ntazopfa azobaho. Iki koti kibiribiri kizopfa bagishire mu ivu nibyo kibore gihere, ariko umuntu nyawe wa Yezu azobaho ntazopfa. Uremeye ibyo? Urabyemeye? Je nabyemeye ko uwemera Yezu Kristo azobaho ntazopfa. Nane ndazi ko ntazopfa, sinzopfa nzobaho, nzobana na Yezu ibihe bitazoshira. Rero ubyemere ubyizere, Yezu niwe buzima. 27 amwishura ati ego mukama ndemeye ko uri Kristo umwana w'Imana umwe ategerezwa kuza ku isi. Marita caremera aramubwira ati ego je ndabizi neza, ndavyemera neza kuri Kristo umwana w'Imana nzima umwe ategerezwa kuza mu isi, ndavyemera neza wewe kuri Kristo, ndavyemera. Mbese Marita aremera byose, aremera Yezu ko ari wategerezwa kuza ku isi. Abandi rero bari bakijuragirika, abayuda n'abandi bari bakijuragirika bavuga ngo Yezu ngo ntaraza canke Mesiya bemerewe ngo ntaraza. Ariko Marita wewe yari yaramaze kwemera neza yuko ari Yezu ategerezwa kuza mu isi, kandi ko ari we mukiza, kandi ko ari wazozura abapfuye, ari wazoha ubuzima abazima, abazoba bapfiriye muri wari bazima arabamwemeye. Rero kandi ko abapfiriye mu byaha ko ari we azobaterera no mu muriro udahera, icyo gihe atazoba ari kararaba ngo agire zambabazi n'ikigongo nkuko yahora bitubwiye.
yahora bigirira tukiri mw'isi, kubera ubu tukiri mw'isi canke kiri mw'isi atarapfa, Yezu ari ku ntebe y'imbabazi. Iyo ugiye umwirukira ukamubwira ati ndakwemera Yezu uri umwami wanje, arakubabarira. Ariko iyo utabimusavye ugapfa utaramusaba imbabazi canke ngo umwemere umubwire ko ndakwemera Yezu, aho nyene abo nibo bazopfa. Ariko uwumwemera naho byomera gute ntazopfa, azobaho. Rero twagejeje kuri 27, noneho tuzoca tubandanya tuzirikana aho tubona ngo Yezu aririra Lazaro. Yezu nawe yaraririye Lazaro, ariko ndazi neza ko ijambo ry'umwizero iki gisomwa tuzokimara tubonye Yezu yagiriye ibitangaza Marita na Mariya na Lazaro. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.